Ndakuramukije nkuha kaze nshuti yacu. Aya ni amakuru ababaje y'inyuruzwa rya Isaac Nduwimana na Caporal Chef Merance Ndayishimiye. Isaac Nduwimana na Merance Ndayishimiye ntaco bari bapfana, ariko bari bafitaniye ubugenzi bumeze nk'umuvukano. Isaac Nduwimana yariko arangiza amashure mu gisata c'ubuvuzi medecine muri kaminuza muri Kenya. Yarazwi nk'umugenzi wa bamwe mu bategetsi mu Burundi. Yoba yari umunywanyi wa CNDD FDD. Iyo aje i Bujumbura, Isaac Nduwimana yarara mw'ihoteri y'abasirikare iri hafi ya Messe des Officiers. Ivyo vyatumye bamwe bamwikeka ko yoba yarazinanye n'abo mw'iperereza, ariko nta vyemezo dufise. Caporal Chef Merance Ndayishimiye we yakora kw'ihoteri y'abasirikare. Niwe yarajejwe kwakira abantu receptionniste, kubera Isaac Nduwimana yakunda kuza kuharara. Banisanga bava i Gitega bose. Merance na Isaac bamenyaniye ngaho bahinduka abagenzi bakomeye. Isaac yari yarahindutse n'umugenzi w'uwutwara iyo hoteri, Lieutenant Colonel Salvatore Ndorimana. Abagenzi banyururijwe rimwe kuwa 31 z'ukumunani 2021. Merance yaduze i Gitega ku maziko y'inshuti. Avuyeyo kuwa mbere z'ukwezi kw'icenda 2021, haca ahitana Isaac bamanukana i Bujumbura. Isaac yari afise urubanza rwo gusezera inasenge bwacaja Amerika. Urwo rubanza rwabera kuri Messe des Officiers. Kubera ata nzoga zariho kuri Messe, Isaac vyamusavye ibiganiro bikomeye kugira abasoda bamwemerere kuzana inzoga zo hanze ya Messe. Urubanza ruheze, Isaac n'abagenzi baregeranije ibikoresho barabibitsa muri Messe kugira bazobisubize bukeye. Isaac haca aherekeza umwe mu bagenzi gufata taxi kuri Avenue de la GRR. Aho niho hafi isaha 5 z'ijoro baza babona haza imodoka voiture Toyota Wish, havamwo Adija Innocent Simba Ndumwe, acakira Isaac Nduwimana amujana muri ya modoka. Aho vyaba Caporal Chef Merance Ndayishimiye abona, niko kubwira Simba Ndumwe ati ntimumugirire nabi, uyo ni umugenzi. Bukeye Caporal Chef Merance Ndayishimiye yazindutse arondera amakuru ya Isaac Nduwimana. Niho yaza yumva ko umushefu wiwe Lieutenant Colonel Salvatore Nduwimana ariko aramurondera. Merance aritaba mu biro kwa Ndorimana, nawe aba arafashwe. Bamuhereza intwazangabo mw'iperereza rya gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Frederic Ntamererero. Merance nawe nyene aba aragiye. Muri iyi minsi ibiri iri imbere, Isaac na Merance bazoba bakwije imyaka 2 babuzwe irengero. Sylvestre Nyandwi kandi yarafukiriye icaha. Umuryango wa Isaac Nduwimana warituye buramatari wa Gitega. Abaryango bo bari bibaza ko umwana wabo yafashwe kubera za mpari zabera kuri Messe des Officiers. Buramatari haca ahamagara uwujejwe inyobwa kuri Messe, Lieutenant Colonel Roger Niyonkuru, amubaza amakuru ya Isaac. Roger Niyonkuru atarapfunzwe. Abavyeyi baraza ndamubereke. Abavyeyi ntibatevye kumanuka. Bahageze Roger Niyonkuru arahakana ko atigeze avugana na buramatari. Mu nyuma abonye atsinzwe ababwira ngo basubire i Gitega bazoje kubariza mw'iperereza i Gitega. Abavyeyi baba barumiwe. Niko kwitura Sylvestre Nyandwi yari Procureur General de la République. Uyo nawe aca arungika dosiye muri parake ntoya ya Mukaza idafise ububasha bwo gusambisha abasirikare bakuru. Mbere yoba yaratanze itegeko ko dosiye ica yubikwa. Muri parike ya Mukaza baringinze Salvatore Ndorimana na Roger Niyonkuru baritaba. Parike ibanje kubemerera ko bataje gusamba, ahubwo baje gutanga umuco gusa. Ageze muri parake, Roger Niyonkuru yarasubiriye guhakana ko atigeze avugana na buramatari wa Gitega. Salvatore Nduwimana we yavuze ko atazi uwo muntu yitwa Isaac Nduwimana, kandi ko atanigeze arara mw'ihoteri y'abasirikare. Ndorimana yavuze kandi ko Caporal Chef Merance Ndayishimiye yahunze igisirikare yigira mu baroberi, ko atawomumubaza, nuko dosiye iba irubitswe. Igikanganyoni CNIDH. Nk'uko Pacifique Ninazwe abandanya vyandika, imiryango yarituye umurwi w'igihugu CNIDH. Ikibazo carakiriwe muri CNIDH, baremera ko bazorondera imiryango bakababwira ivyo bashitseko. Inyuma y'imyaka 2, CNIDH ntirigera irondera imiryango. Ayo mazina ntiyigeze inayandika muri raporo.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi n'icenda, CNIDH ya Sixte Vigenin Muraba yemeza ko ata muntu n'umwe arigera anyuruzwa n'inzego z'igihugu mu Burundi. Focode yarandikiye Perezida Ndayishimiye mu mwaka uheze iramuha amazina 80 y'abanyurujwe ku ntwaro yiwe harimwo na Ndayishimiye be ndetse na Nduwimana. Ubutumwa bwarashitse, umuvugizi w'umukuru w'igihugu yaravyemeye, ariko nta nyishu Perezida Ndayishimiye yigeze atanga. Pacifique Ninahazwa ati nguko uko leta mvyeyi ikora, amajambo meza gusa adashirwa mu ngiro. Ejo uzoba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyurujwe bakaburwa irengero ryabo. Ndifatanije n'imiryango y'ababuze ababo bose muri ubwo buryo. Nayo kandi Musitanteri Dismas Nsavyimana yabisikanije n'uwumusubiriye aca ajanwa mw'ibuye. Dismas Nsavyimana yahagaritswe ejo haheze mu mabanga yo kurongora komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Uyu munsi niho yabisikanye n'uwumusubiriye vy'imfatakibanza. Mu vyo yerekanye hasigiye komine hakaba harimwo ikonti ijako amafaranga yo guteza imbere indero muri komine Busoni. Yayisigiye amafaranga 100 y'amafaranga y'amarundi hatarengako n'urufaranga rumwe. Ahejeje kubisikanya n'uwumusubiriye baciye bamwereka umutahe umuhagarika, nuko Dismas ava mu butware yinjira mu buroko. Imbere yo kuba Musitanteri, Dismas Nsavyimana yari umwe mu mbonerakure zatuka cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi, Ekereziya Katolika, amashirahamwe y'agateka ka zina muntu be n'amaradiyo yigenga. Nayo mu gusozera ano makuru, REDSSGR, Secretariat Regional pour les Solutions Durables, mu rugamba rwo gufasha gutorera inyishu irama ingorane abateshejwe izabo bahura nazo. Urunani mpuzamakungu REDSSGR rwatunganije kuri uwa 28 Myandagaro 2023 igikorwa co kwerekana amafoto n'amareresi yakozwe mu rugamba mu mugambi wayo ufise ihangiro ryo gutorera umuturama ibibazo by'abantu baba bateshejwe izabo. Rufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi, UE, urunani mpuzamashirahamwe REDSSGR rwatanguye gukora kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 rufise ihangiro ryo gutorera umuturama ingorane abateshejwe izabo bahura nazo iyo bahungutse canke iyo baba bari mu masite. Ivyo rero bikaba bikorwa mu kubaha inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere, ukubana neza, ugutatura amatati bidaciye mu gikenye, kubaronsa imitahe yo kwitunganiriza imigambi kugira basubire kubaho ubuzima bwiza batazera inze nk'uko bivugwa na Thibaut Van Damme, umuhuzabikorwa muri REDSSGR. Muri ivyo bikorwa vyo kwerekana ivyaranguwe muri uwo mugambi, kabaye akaryo ko kumva ibishingantahe bitandukanye vyerekana ingene abateshejwe izabo bashoboye gufashwa mu buryo bishimira, gutyo bakaba bafise ibikorwa bitandukanye barangura mu ntumbero yo kwiteza imbere. Ivyo bakaba babikesha imitahe n'inyigisho bahawe n'amashirahamwe ahurikiye muri REDSSGR. Fabien Yamuremye, umuhuzabikorwa mu mugambi wo gusubiza mu zabo bateshejwe izabo bwo mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ugushigikirana, yamenyesheje ko kugira inyishu zirama ziboneke hari igikorwa c'abantu bose, kuko bisaba ko abateshejwe izabo basubira aho bahora baba mu gihe ivyo bahunze bitakiriho canke baguma aho bari bagafashirizwaho mu gihe bikunda. Ivyo rero bakaraba ko abateshejwe izabo baguma babaho ubuzima busa n'ubwo bahoramwo batarahunga canke bakaburusha. Ivyo bikaba hari ibintu bisaba uburyo kandi vyokorwa neza n'abishize hamwe. Kubw'ivyo, Fabien Yamuremye akaba ashima igikorwa c'urunani mpuzamakungu REDSSGR kuba barashize hamwe amashirahamwe ashika 10 kugira bigire hamwe bongere bashigikire umugambi wa leta y'u Burundi wo gutorera inyishu irama ingorane z'abateshejwe izabo. Nawe Antonio Capone yaserukiye ubuserukizi bw'ubumwe bwa Buraya mu Burundi akaba ashima ibikorwa vyaranguwe mu gice ca mbere n'umugambi REDSSGR, kandi akaba yamenyesheje ko bazonashigikira igice ca kabiri c'uwo mugambi kigiye gutangura. Mwomenya rero ko urunani mpuzamashirahamwe REDSSGR rugizwe n'amashirahamwe 16 akaba ari mu Burundi: International Rescue Committee, Concern Worldwide,
Care International Burundi, Danish Refugee Council, Save the Children International, A World Vision Burundi, Mercy Corps, Oxfam, Acted ANRC, Norwegian Refugee Council, akaba akorera hamwe kugira ashobore gufasha gutorera umuti urama ingorane abateshejwe izabo bahura nazo.